Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yaruguruye kuri uyu wa gatanu ikigo co gukaburira ubwenge abana kuva bakivuka gushika ku myaka 8 kiri muri site Mutobo umutumba Kiremera ni muri komine ya Kera ya Giheta mu ntara ya Gitega yugurura ico kigo citiriwe umugenzi w'abana. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yamenyesheje ko ibigo nk'ivyo vyubatswe mu yandi makomine yo mu ntara zo hagati mu gihugu, akamenyesha kandi ko ivyo bikorwa ari ishigwa mu ngiro ry'ivyasabwe mu ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rwo hejuru ryabaye mu mwaka wa 2024 ngo mu gihugu hagati hubakwa ibigo byo gukaburira abana ubwenge mu kibano. Mwene ibigo rero bikaba kandi vyarubatswe no mu zindi komine, aha twovuga Ijene hamwe no mu Gwegura muri komine Kayanza mu ntara ya Butanyerera, bikaba biriko birubakwa kandi no mu bindi bice vy'igihugu kugira ngo bikaburire ubwenge abana bakiri bato bato. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, mwese mu cubahiro Imana yamuhaye, kwitwararika ubuzima bw'umwana kuva agisamwa gushika ashikire imyaka 8 ni igikorwa kitoroshe kandi gisaba gukorera hamwe kugira ngo ntihagire umwana n'umwe adashikirwa kandi atitaweho. Kuko twabibonye mu ihuriro ry'abakenyezi ku rwego rwo hejuru ryabaye mu mwaka uheze, kenshi abana bakivuka gushika ku myaka 8 ntibitabwako nk'uko bikwiye. Nico gituma dushimira cyane umwe wese ku ruhara agira kugira ngo abana babite. Umwana akiri muto arakeneye gukina ibituma ubwenge bwiwe bukora neza, kandi ngo gukina bifasha abana gukundana hagati yabo nk'uko abisigura. Nabonye ibibanza byo kwinezereza abana no kubashirako kugira ngo bamenyere gukoresha ubwenge bwabo. Umwana akiri muto arakenera ikintu kimukaburira ubwenge, na cane cane nka turya dupupe n'utundi two gukoresha abafaransa bita ngo tujuwe. Abana badukenera kanatsinda natwe twakuze dukoresha imipira twakoze mu masashe. Nico gituma ubu dufise amahirwe mu iterambere, iyo ntambwe tuko turayirengana, tuko turakoresha imipira igezweho yo gukina, to kuza baherekanya, kandi biratuma haba n'urukundo hagati y'abana. Iyo abana bakiniye hamwe barakundana kuko baba abavukanyi bakaba n'abagenzi. Agahamagarira abavyeyi konsa abana bakivuka kuko ngo amaberebere ya mbere ari ngirakamaro ku bana. Murazi umwana kivuka arakenera amaberebere. Bavyeyi muri ngaha, umwana kivuka ajya amaberebere y'umuhondo n'umuti ku mwana. Hariho abavyeyi bagira ubunebwe bwo konsa abana bakivuka, ego hari kwibaruka birarusha, ariko no kwitanga mutegeza kubosa ajya amaberebere ya mbere y'umuhondo bakayafata kuko n'umuti. Hariho benshi abana baca bavuga ngo darushe shaka agatiro bakabaha amata, bijya sivyo na gatoya, nukubaha igifungurwa Imana yabaremeye ari ryo bere. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yahamagariye kandi abavyeyi kutagira ibikoresha abana babo bavukanye ubumuga, ngo nabo barafise amategeko abagenga. Agomba nkeburire abavyeyi bamwe bafata abana iyo bavukanye nk'ubumuga butandukanye, baca babagira ibikoresho byo kubasegesha, bakabirirwana ku mvura, mu mbeho, ku ruzuba. Ivyo rero ntibihuje n'amategeko yo gukingira abana canke gukingira ikiremwa muntu. Tubahamagariye rero bavyeyi, umwana wese ni umwana, uko avutse kose ni umwana. Ejo bundi niho nagendeye ishure rimwe mu Buhindi, usanga abana bavukanye ubumuga butandukanye, barabigisha ku buryo abo bana baba ngirakamaro kuri iryo shure, aho usanga abajejwe umutekano ari muri abo nyene
ugasanga bagenda barakura abantu mu nzira kugira ngo abandi barengane kandi bakabakingira. Ariko biravye n'abana ubona ko bafise ubwenge bufise ikibazo, ariko nta muntu n'umwe Imana iremera ubusa. Imana uwirema wese iba imufitiye umugambi wo kubaho kandi nico yomarira igihugu, nico yomarira umuryango. Nico gituma rero tubahamagariye kutazosubira kuza murakoresha abana nk'ibikoresho kugira ngo babacire ingero, mubiriza ku zuba, mubiriza ku mvura, mu mbeho, kuko umwana wese ategerezwa kubaho neza nk'abandi. Agashimira ishyirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo ku isi UNICEF ukuntu ridahengeshanya gushigikira umwana w'umurundi. Nagira rero nshimire leta y'u Burundi n'abasanzwe bayishigikira mu migambi y'iterambere, na cane cane ishirahamwe mpuzamakungu kwitaho ineza y'ibibondo UNICEF, bo ataco badakora kugira ngo umwana w'umurundi canke umwana wese kw'isi yose akure afise amagara meza n'ubukerebutsi busubiye. Ico kigo cyo gukaburira abana ubwenge kikaba kigizwe n'ibibanza bitatu, aho bafungurira ingaburo ibereye, aho bakinira naho barira umunyenga. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yasozereye ibikorwa byo kugurura ikigo umugenzi w'abana ku bitaro Bonne Action umugira neza biri mu Kibimba, aho yatanze ibikinisho vy'abana ku bana bagwariye muri ivyo bitaro.